Uko mukuru wa wayiwamo yabidufasizemwo kadukorera uburaro bwiza tukaryoherwa. Karaho ahantu twaba mu nzu z'ibinombori, umuvyeyi nk'uyu nyene yari yadukoreye birabomagurika birasadagurika. Umuvyeyi aravuga ati kandi kugeza ubu sinemera ko abene data bamererwa nabi, reka ndabakorera ivyiza bibazobanezereza. Ubuzima bwanje byaranyoheye, ndaryoherwa cane gose kuvyadukoreye kuko ndiriko ndinzirira ahantu hameze neza. Ibishirahamwe nisaba ko bogira ico botwunganira bakaduha udufungurwa bakaduha n'ibikoresho byo mu mazu. Ntitugira aho turima, ntitugira aho tugira gute, kandi turasubiye kurima kuko amaboko turi nayo. Radio Televiziyo RTBB nijwi ryiza Burundi bwiza. Twebwe nk'umuryango wa Iwamu turavye aho twabasanze, icambere twabonye cari cihutirwa bwari uburaro, kuko yabivuze baba mu bintu bimeze nk'ibinombori, imvura iguye ikabanyagira, atanzuge ziriko atamadirisha. Hanyuma dufata ingingo yo kubaka amazu yose, bose hamwe imiryango yose atanumwe avuyemwo, ntibagende baza ko basigaye nk'umwe muri bo naho nyene n'abana bariko barasohora. Mugabe imiryango yose ishika kuri 28 twarayubakiye. Hanyuma kubijanye naho n'imibereho ya misi yose, mu vy'ukuri ivyo dushoboye gukora twarabikoze. Abana babo turabashira amashuri, hanyuma hari nkuko mwabibonye bariko barakora akazi k'ikiyede. N'iyi mirima mubona ngaha anye mu kigo ca Wayiwamu, nibo turabaha ivyo biraka, turabaha ubwo buzi kugira baronke akaransiyo ka misi yose. Mugabo mu vy'ukuri ko turiyumvira ayandi maproje canke indi migambi yo kubafasha kwiteza imbere. Abakiri bato muri bo bashoboye gusoma no kwandika, twarabigishije imyuga yo gushona canke kubarira hamwe n'izindi nyigisho zitandukanye. Mugabo nkuko yabivuze n'abantu bakunda bashoboye ivy'uburimyi, barafise amaboko kandi barashoboye, mugabo nta matongo bafise yo kurimamwo. Twosaba rero ko leta umvyeyi n'ukuri nimba hari ico yoshobora gukora, iyi miryango 33 y'abasangwa butaka y'abatwa bakabaronsa ahantu akavi gatoya, boshobora gukora uburimyi n'ubworozi muri no komine Kabezi. Vyoba vyiza cane, vyobasahiriza. Aba bana b'abatwa nibo twatanguriyeko. Hara mw'ishuri twafiseyo abana 44 bava muri iyi miryango ya hano y'abatwa. Hanyuma no mu bana bafise ubwenge baciye ubwenge harimwo abana bo muri no miryango y'abatwa. Abo bana bose rero ntitubarihisha nkuko mubibona, ntibabwira ngo riha minervare. Abo bari muri ba bana babwira basanzwe bafashwa, tubaronse ibikoresho byose vy'ishuri, amakaye n'ivyambagwa, hanyuma bakongera bakigishwa ku buntu. Mubo tumaze gusohora harimwo abamaze kweza amashuri ya secondaire, umwe ubunya akaba ari n'umukozi hano mu kigo, twace tumuha akazi. Radio Televiziyo RTBB nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.